Bwana Abdul hari amakuru atameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi abantu bakoresha izi mbuga abanyarwanda mu misi yahera twababona batuka abaperezida bacu ntabwo turahaguruka rwaruka rw'u Burundi ruhaguruka ntabwo rurishura ariko ibintu byahinduye imirisho abanyarwanda twamatubona bagenda ku mbuga muri YouTube bitwara bari reporting imbuga zitandukanye bagira nte ico kintu wo gifata gute ubwo abanyarwanda nibo bafise ubwoba ubwo abanyarwanda nibo batinya demokrasi ubwo abanyarwanda nibo bashaka gucecekesha imbuga zo mu bindi bihugu nkuko babikora iwabo wico kintu nk'umusasangutse ukivuga kwiki babyumva umuntu wundi yikoreye amaraso menshi y'abanyekongo ni Kagame jewe rero ntabwo ndi mu bantu bibijuju cyanke ibintu zenye bo kwifuza ngo Kagame apfe jewe Kagame sinifuza ko apfa atarashikanwa imbere y'ubutungane ngo mukubita intahe mu gahanga abazwe amaraso y'abakongomani yamenye urabyumva jewe nifuza ko Kagame abaho nkundira kandi turamutse mu munsi mudukurikirana muri kumande zine zise turabaye mwaramutse na muri were biravana umwe wese naho rereye so my name is Irem Promoter Bendo Camera utarakora subscribe like share comment baranyubikora kugira ngo ibintu bigere neza today is another day another blessing Mr. Abdul Wiman vipi bro umeze neza safi sana bro welcome in the house man murakoze cyane in the building in the building umeze neza ariko shaje n'ukuri ndashima Nyagasani yego Musi wari umeze gute bro? Musi wari umeze neza musaza. Musi wari umeze neza dushima Nyagasani. Biro ni wanene. Ego. Kabisa. Bwana Abdul. Hari amakuru atameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Abantu bakoresha izi mbuga. Abanyarwanda mu misi yahera twababona batuka abaperezida bacu ntabwo turahaguruka. Rwaruka rw'u Burundi ruhaguruka ntabwo rurishura ariko ibintu byahinduye imirisho abanyarwanda twamatubona bagenda ku mbuga muri YouTube bitwara bari reporting imbuga zitandukanye bagira nte ico kintu wo gifata gute ubwo abanyarwanda nibo bafise ubwoba ubwo abanyarwanda nibo batinya demokrasi ubwo abanyarwanda nibo bashaka gucecekesha imbuga zo mu bindi bihugu nkuko babikora iwabo wico kintu nk'umusasangutse ukivuga kwiki bo jewe cyo no bivuga ko ubanza umenye kwanza kijya gihugu icarico ni gihugu gishaka yuko abantu bose ku isi bavuga rumwe naco bavuga ivyo batamitswe n'ico gihugu rero burya nagira ndakubwire yuko ivyo bintu ukuntu biba bimeze abantu biragera igihe bikabajamo bikabafata cyane iyo ubaye mu bintu cyane biragera igihe bikagutwara ubwenge ukama wiyumvira yuko ariko bikwiye kwama rumva n'abantu bega basha twobivuga gute sinzi yuko umaze kubona wa umwana uzanira umukate sibyo hanyuma ukawumuha hanyuma warangiza wamusaba akakwima mbega wa mwana w'umutesi akantu kose arakiwiwe kajya arakiwiwe urumva cacana mbega giheba kikababaza n'abahisi n'abagenzi ibintu byose kidashaka yuko bakivuga ntuvuge ko yakoze amakosa ntuvuge ko yagize gute niko abanyarwanda bameze bari muri ibi bintu byacu urumva bashaka yuko badutamika ibi tuvuge ibidatandukanye n'ivy'iwabo yarigeze kubivuga tuvuge ibintu bidatandukanye n'ivy'iwabo ni wavuga ibintu bidatandukanye n'ivy'iwabo mengo bagwaye imitima bashaka bavuge abandi ariko bobo ntibabavuga ariko ndi ngaho nyine Abdul kubera ki twebwe batuvuga ariko ku mbuga zabo ntituripotinge tukabarika bakaba free
ariko two twagira kubivuga dufite imbuga ngaha nyinshi zigenda zihura n'ibibazo zitubona abo banyarwanda bakavuga ko na guverinoma y'u Rwanda ibikora ibijamwe ikabishiramo inguvu ico kintu kivuga gute bro mbo urumva izi mbuga ngurukana bumenyi muri iyi myaka tugezemo turi muri monde ya WhatsApp niko bayita nukuvuga ngo ni rumwe ni kimwe mu byo twokwita nk'igikoresho cy'urugamba urumva rero mu gihe abantu bahagurukiye rimwe nimba mu gihe cyaheze u Rwanda rwarashobora kuvuga ibintu abantu bose bakikiriza ariko uyu munsi abantu bose bakaba baracanye ku maso bakavuga ati oya suko bikwiye kugenda baca bazana systeme yo kuza barafishure urabyumva hanyuma uyu munsi rukaba ruvuga abantu bose bagaca bavuga ati oya turabazi suko rero baca bashavura muri kwa gushavura rero baca bashaka yuko abavuga bakaziba urabyumva niyo mpamvu ubona rero bagira gute baba reportinga buriya rero icyo mwokora nubwoba byensiri birumvikana nubwoba sibyo nubwoba ariko nabo bariko barigwanira kujya rero mwahagurutse namwe mukavuga niko mukwiye guhaguruka namwe mukaba reportinga nivyo mukwiye gukora ntimuhave mwiyumvira yuko hazogera umunsi mukavuga nabo bakavuga kuko ntibashaka yuko bavuga namwe muvuge oya ibyo ntibabishaka bashaka yuko muvuga bashaka yuko bavuga mwebwe mukanuma urabyumva ntimunabishire no mu mutwe ngo binabababaze ngo muvuge ngo bararipotinga oya namwe ni mu baripotinga kabisa nuko bimeze bahora bavuga ngo inuma ngo y'u Burundi ngo yatumye ngo kuyu Rwanda ngo uwuguha uwuguha ibyo umuntu agize uwuguheneye ntumuhenera kwita ikiburanyo ariko twe batwigishije imico myiza ntitwakura nk'ibyo oya suko nta by'imico myiza mon frère we ntushobora kugira imico myiza ku muntu ari akuri hejuru ariko aragukanyaga ku mutwe urabyumva namwe ni muhaguruke mu baripotinge kandi ibintu ndabibwire abantu bose bitwa yuko bakoresha YouTube channel ngaha mu Burundi ibinye muje hamwe namwe bwe kuko nabajya bari hamwe urabyumva nabajyanye bari hamwe ariko je nibaza ko ntwahaguruka bazo bafise ikibazo kuko umurundi uko twe tumeze iyo twengajije ingwana biragora ko umuntu adutsinda bazoba bagowe ariko bitegerezwa gukogwa ndumva ko baratuvyunga tukabikora bitegerezwa gukogwa ibyo onye nta no kwirirwa muri yumvira ibindi bintu kuko ntibazohesha kuko nabantu ntabwo ari abademokrate abanyarwanda saba demokrate ntibashaka yuko ivyo bavuze nawe ugira ijambo ubivugako ubigira ku ijambo bashaka nimba bakuvuze niba abantu bashaka ngo uwasame bagucire mu kanwa urabyumva uwemere bagucire mu maso ugumunumye usinziriye umeze nk'igihwije nivyo bashaka namwe ni mu baripoti nuko bimeze kabisa ibaza ko zina Burundi wese avyo uvuze kuri Kagame bavuge kuri president wacu tunume bavuge no kumutambukanyi wiwe tunume urabyumva tumere nk'ibihwiji tumere nk'abantu badafise ubwonko bukora ariko nihagera yuko natwe tubishura tukabavuga ni kibazo gikomeye cyane twibutsa abantu kuri urubuga tumaze gufutirwa video nyinshi cyane tuzifutiwe n'abanyarwanda n'abandi bagenzi dukora ibintu bimwe bari mu ivyo bibazo kubera gutinya ubwoba nurumva none Abdul iyo ufashe ikintu umuntu ukamuzimya ukamufuka umunwa ati reka kuvuga ukamera nk'umufuka umunwa ujye muntu ntabari mukuri ibyo twama tuvuga ngaho ubwo abantu nibumva kari ukuri erega uramenya nejo bundi hariho umuntu bahatswe gufutira cano mugabo wewe abimenya hakiri kare
n'ubundi bivuye kuri ibyo bintu kubera yuko hariho ukuri yari yagomba avuge atashaka yuko kuja hanze urumva umuntu w'umugenzi yagomba kuvuga ku bintu bijanye na ntuzenye na Kabila yagomba kuvuga ku ibintu bijanye n'u Rwanda na Kabila ukuntu Kabila ari umunyarwanda pire kuri papa urabyumva naho bavuga yuko mama wiwe ari umunyamurengekazi urabyumva mugabo ari umunyarwanda pire abanyarwanda bizaniye bagatereka hari Kinshasa avuga n'ukuntu izi ntambara zose twagiye turabona muri Kongo atari intambara z'abakongomani zari intambara zakozwe n'u Rwanda bimwe namye mvuga kugira ngo baronke akajagari muri Kongo hama baronke ukuntu basahura ubutunzi bwa Kongo barashatse gufuta baragerageza barabikora hama nibutse n'abantu baraba cano zacu abarundi baraba cano zacu n'abanyarwanda baraba badukurikirana ibiganiro dukora ndabibutse muze murakore ikintu bita like kirafise ibintu gifasha cyane kubijanye n'umuntu aba yakuripotinze ku nkuru wakoze muze murashira ko like nyinshi ntuzuraraba ikiganiro wakunze kandi wifuza yuko tubandanya dukora ngo birangire utibutse gushira ko like ikintu ngomwambira abantu badukurikirana ubwa mbere yari ingwano y'amajambo no guterana amajambo ubu naho bazanye ingwano yo kwirirwa muri za YouTube bitwara barira uwo Reverend ndi kuri yo ni wigeze kuvuga ngo baririza bamabirira tanga ibirego umva bamabara abantu mungako barabonegwa kandi urumva YouTube nayo ikibazo gihari ntiyumva ikirundi n'ikinyarwanda urumva ntibaba bazi ibyo turiko turavuga rero ugutanze gutanga ikirego ashobora gutanga ibimenyetso runaka YouTube igacigufutira kabisa direct ariko nagomba nibutse abanyarwanda mudukurikirana ntagiye nakimwe umunyarwanda yigeze aba hejuru y'umurundi nibishoboka mu bintu byose iyi ntambara muyitanguze babe bazi yuko tugiye kuza kuyigwana iyi ntambara muyitanguze nawe ntizotunanira yo gufutiranira ibintu tuzoyigwana cyane bo Abdul karagaciye mu reka twinjire mu kiganiro nyezina mu Rwanda nyene hariko haravuga ibintu byinshi bitandukanye ako haravuga amakuru atandukanye na hariya nagiye mbona hatanzwe n'akaruko k'imisi indwi bamwe baravuga abandi bakavuga nk'umusasanguzi kaje karuhuko ko bagahuriye nivyo bavuga ko Paul Kagame yo bagwariye mu Budagi Paul Kagame yo yaritavye Imana Paul Kagame yo bameze ukuntu wowe ubwaye nk'umusasanguzi wewe ubihujije bijya bintu n'ubugwaye bwa Kagame na situation iri kiravugwa mu Rwanda wo bisigura gute canke wo bisasangura gute mbo ubwa mbere hoho jewe turetse no kuba umusasanguzi hama mvuge nk'umuntu abantu bamwe banibaza yuko twebwe tunifuza yuko Kagame yopfa siko bimeze imbere yuko tugira nico tubivuga ko mbanze ndababwire yuko jewe nka jewe sinifuza ko Kagame yopfa kubera yuko Kagame afise imitwaro myinshi yikoreye y'amaraso y'abakongomani yamenye imiliyoni zishika kuri 200 inyuma nukuvuga umuntu twari tuzi kwisi yisha abanyekongo benshi yari umwami w'ububirigi yitwa Leopold wa kabiri yishe imiliyoni 13 z'abanyekongo abandi bakata amaboko iminwa amatwi abakata amaguru ibiki urabyumva umuntu wundi yikoreye amaraso menshi y'abanyekongo ni Kagame jewe rero ntabwo ndi mu bantu bibijuju cyanye ibintu zenye bo kwifuza ngo Kagame apfe jewe Kagame sinifuza kwapfa atarashikanwa imbere y'ubutungane ngo mukubita intahe mu gahanga abazwe amaraso y'abakongomani yamenye urabyumva jewe nifuza ko Kagame abaho
umunsi umwe nkazobona ubutungane bw'ijambo bumukubita intahe mu gahanga abazwa na FPR yiwe babazwa amaraso y'abanyekongo bikoreye. Ico nico kintu jewe ngwaye singwaye urupfu rwiwiwe. Narabonye abantu aka video gasirikira babaza umuntu mengo n'umuganda nyamugabo bamubwira ngo twabonye amakuru avuga yuko ngo Kagame ngo yapfiriye mu bitaro mu Budage yo yaragwariye. Hama arishura ngo namba yavuze mu Congereza ngo he can go to hell. Go to hell. Cyabukuziba. We are going to nimba yavuze ngo we are going to go to hell ni jambo Kagame yavuze bari mu kwibuka. Banzureke ako kantu uraza kugakata. Yavuze ngo he can go to hell, we are going to party and to celebrate tonight. Niko yabivuze nyamutama mu Congereza. Ngo nagende mu kuzimu ngo hama twebwe tugiye gukora ikirori duserebure twishime iri ijoro ryose. Mugabo jewe suko novuga twe ntihagira umuntu anezerererwa kuba Kagame yopfa, kuko Kagame naho yopfa hariho ideology yiwiwe iracyahari. Hariho bakabarebe bakoranye, hariho ba Patrick Nyamvumba, hariho banuzenya bayibingira barahari. Urabyumva? Nukuvuga ideology yiwiwe Kagame iracyahari kandi ntishobora gukugwaho n'urupfu rwiwiwe, kuko umuntu arapfa abamuri impande bagasigara. Ahubwo igikwiye nuko yobaho umunsi umwe akaja mu butungane, mu butungane bukerekana yuko ijya ideology bafise atari nziza, atacimaze muri societe. Urabyumva? Bagakubitwa intahe mu gahanga, bakabazwa ibyo bakoreye abakongomani n'ibyo bakoreye abanyarwanda. Urabyumva? Ibintu by'ivangura by'amoko bafise hanyuma bakabyitirira abandi. Urumva? Ibintu by'ivangura ry'uturere. Jewe bijya byo kuvuga ngo arapfuye ngo abamusimbura nibiki je sinshaka ko Kagame apfa kabisa. Urabyumva? Abantu babimenye. Hama rero ibyo by'uturuhuko byabaye mbo yapfuye, Kagame yapfuye canye sinzi nimba twobyita nawe kujyamira ukuboko kw'abagabo. Yapfuye uko bigenda kose bizomenyekana, kuko n'uwende nyina mu kuzimu byaramenyekanye. Ariko hari abanyarwanda bamwe badashobora kwemera cyangwa ngo bizere ko Kagame yoba ari umuntu yopfa. Ubwo uraraba ukuntu bifata, ukuntu bishurana. Che Guevara yarapfuye. None Kagame yari ni mwiza gusumba Che Guevara. Fidel Castro ntiyagiye, Gaddafi wacu ntiyagiye. Bakwiye kuvyakira rero. None Kagame asumbye ubwiza Magufuli ntiyagiye. Tureke kuvuga basaba president bo ngaha. Tuvuga bo hanze da. Ntitubijanishe n'ibyo ngaha mu Burundi. Sibyo? Tuvuge asumba Magufuli. Wibaza yuko Kagame ari umukomando mwiza gusumba Habyarimana? Numukomando mwiza gusumba Kastari. Uwo bita Sabimana. Batazira Kastari. Ugira ngo Kagame arakomeye cyane gusumba mu buto. Ari umuntu w'umugenzi yavuze ngo gukomera hakomera igihe. Urabyumva? Hakomera igihe kabisa. Hakomera igihe. Kagame ntakomeye cyane ku buryo atopfa, ariko ntitumwifuriza gupfa,
kuko apfuye twoba duhombye. Intahe itamukubise mu gahanga ngo aryozwe amaraso y'abanyekongo yishe miliyoni zingana kuriya yishe, aryozwe amaraso y'abajya abahutu bahunze mu 94 yasanzwe muri Kongo akabica bose, abandi akabirukansa gushika akabicira za Kisangani za Tingitingi zahe atabibajijwe. Erega bijya byose biranditswe, biranditswe n'amatohoza ari karakogwa. Sentare mpanabyaha yaratanguye gukora amatohoza acapfa. Reka shareka abacapfa adasinye amasezerano, adasinya ry'amasezerano. Hari n'abandi bavuga ko turamurindiriye ku itariki 20. Hari n'abandi bavuga ko yoba yahunze gusinya ry'amasezerano. Abihunge canke ariki ategerezwa azobisinya, ategerezwa. Ahubwo nabararetse kwipfusha aze, nabararetse kwipfusha. Karaja kwinyegeza, karaja kwinyegeza, afise ubwoba bwinshi. None yabikorera iki namba afise ubwoba? Nareke kwinyegeza. Dufate ko ari strategy yo kwinyegeza ariko arakora cyane. Ahubwo no kwinyegeza nyene, no kwinyegeza kuko urabizi yuko hariho amasezerano muri Etats-Unis amurindiriye yo gusinya, kandi bijya zosinya na gatwe bizomutera inzara. Bimwe bita funga mukanda, ubu bazogira icyo bita gutubikuwa vubi, hahandi ukenyeranye n'umusentire kabisa ukinjira no mu mubiri, bazotubikuwa vubi bataja kwiba Kongo ko batazosubira kuyiba none. Hagiye rero kuba ibintu ibihe bidasanzwe mu Rwanda kubera inzira za Kongo zugawe. Nibagira Imana bazoronka nico bajya. Nibagira Imana bazohemba igisoda n'igipolisi, ntibyahora bihembwa amafaranga avuye muri korota yo muri Kongo none na Cobalt. Hariya barafise ico bohemba abasoda n'abapolisi barabifise. Baraguwe. Baraguwe, ariko iyo ufise inzara wategerezwa kwigumya. None ugira nibo banyafrika bonyene bashonje. Ega Afrika yose isa nk'uko ari imwe, abantu bose muri Afrika barafise ibibazo. Aya naterambere rya komani, iterambere rya komani nariraba, iterambere ryo kuja kwica abantu ukabanya gutwabo, iryo niryo wita iterambere. So rero jewe ico novuga mwene wacu, abavuga ko Kagame yapfuye sindabishigikira, sindanabyifuza. Je Kagame ndamukeneye ari muzima, urabyumva? Kandi ibyonye byo kubona ajaganyije ibintu hamagaca yigwaza nk'umunyeshuri agwara mu bizami sindabishaka. Uramaze kubona umunyeshuri aguma kuri televiziyo cyangwa akaguma yikinira umupira n'amabiye, hama hagera igihe cy'ama exame agaca avuga ngo aragwaye. Ibyo je sindabishaka. Hari n'umuntu ashobora kuba afise amadeni, nibareke kumunyegeza yigwaza naze. Hari n'umugabo ashobora kuba afise amadeni menshi, agaca yinyegeza mu nzu ngo akigira umugwayi, bakamujana kwa Rojani kandi atagwaye. Yes. Oya naze. Nta muntu numwe, nta muntu azi ubwenge yo kwifuza kuri muri aka kanya. Nimba byarigeze kuba yaha abantu bifuza yuko Kagame yopfa hari kera. Ubu muri aka kanya nta muntu azi ubwenge yo kwifuza ko Kagame yopfa intahe itaramukubita mu gahanga kabisa. Reka dushimire Bwana Abdul. Murakoze cyane. Dushimire abantu bose bakadukurikirana, utarakora subscribe, like, share, comment, wandanye ukora kugira ngo ibintu bigende neza cyane.